Ndabakengurukiye ndabashimiye cyane bakunzi ba Diko Entertainment, bakunzi b'ibiganiro byubaka, namwe bakunzi ba Hotel n'ibituronsa Hotel nkuko mumaze iminsi muyibona. Nkuko mubona twamaze kuhagera, aha niho bibera, turi kumwe na boss mwenyewe yitwa n'ibituronsa Jafet, mumwe mu bantu bahezagiwe noneho bahitamwe no guhezagira n'abandi, ariko kandi bavuga bati reka dutange intererano ifadika cyane cyane mu kwinjira mu mbona kazoza y'igihugu 2040, igihugu cifashe 2060, igihugu gitembere. Kwagiye tubivuga cyane ngo piscine iraje, ariko abantu ntibavyemere. Ubu yamaze kuhagera, ara n'urugendo rurerure tugiye kuyaga na nyenevyo niba bigizemo uruhara cyane. Mutama tubakira cyane muri kino kiganiro. Mwaramutse neza. Muguwe neza? Yego ni sawa. Impore namwe? Yego nako tumeze neza. Karibu cyane. Murakoze. Twaheruka kuyaga ikindi gihe bino bikorwa ntivyari bihari. Je numva no banza nkabakeza, ni n'umunsi wo kuvyugurura wategerezwa kuba uhari. Byabatwaye umwanya ngana gute kugira ino piscine iba yamaze kuboneka? Murakoze cyane kuba mwatugendeye kwanza, tubashimire. Harimo nkuko mubajije ati byabatwaye umwanya ungana gute kugira ngo mushike kwino ntambwe. Intambwe novuga yuko ari nk'ikibanza gishasha congewe kuri hotel kwa dusananwe n'ibituronsa Hotel. Yego, kuvuga ikibanza cyose ni ikibanza cyane n'ibituronsa Hotel. Rero kugira ngo dutegure uko muhabona hasa, byadutwaye umwaka n'amezi abiri. Birumvikana kubera ko ikindi gihe hari andi ma service menshi, ariko ibi ntivyarimo. Icifuzo cyo kubaka ino piscine mukayongeramo cazananye icifuzo cyo kongeramwo ino piscine, murazi yuko amahoteli ushaka yuko hoteli yawe ijya ku rwego mpuzamakungu, bayihe n'icyo bita ama étoile akwiye. Bajya baza gukota baratanga amanota. Rero mu mahoteli ari standard ku isi nzima utegereza kuba ufise piscine. Ni kuvuga utarashika kuri urugero rwo kuba ufise piscine, ni kuvuga hoteli yawe ibikiri hasi cyane. Ariko turiko turaraba ku ntambwe tugezeko, turabona yuko biriko biragenda neza. Ubu dushobora kuba ku rwego mpuzamakungu ku bijyanye n'amahoteli. Ni bande bemerewe kuyikoresha canke kuyogeramwo? N'abashitsi gusa canke n'abakozi ba hano baravyemerewe? Yego, ni ukuvuga yuko uruhara runini n'abashitsi, ariko n'umukozi wo ngaha aremerewe kuyikoresha. Kimwe gusa turababwira ntibonone, na nyabuja bobo abara abantu abana bimuhira, urumva ntiwoshobora kuzibira umwana w'imuhira ngo bikunde. Nabo nyene bakeneye kuyikoresha barayikoresha mu gihe bafisa akanya. Ni zihe service zindi muri nyinshi zari zihari zo bazongewemo canke abantu bakwiye kumenya zigendana n'ino piscine, kugira nk'umuntu avuga ati ninitura hano hantu nkaja muri piscine hariho n'ibindi bintu bishobora kugendana nshobora kuhabonera? Ego iki kibanza tugitegura hariho ibintu vyinshi vyazananye naco tutari dusangwe dukorera muri kijya kibanza cyari gisanzwe kihari. Hariho nk'ikibanza cha jaride, murabona ko ari mwayibonye ko ari jaride isa akajaride gasa neza cyane. Yego, hari haruguru ntabwo twari dufise. Hanyuma mwabonye yuko dufise restaurant VIP. Turafise restaurant VIP. Yego, iyo restaurant VIP rero bakubwiye icyo bita restaurant VIP ni VIP. Nta kintu na kimwe tudakora. Cafe, amakafe yose uzi. Yego, agakafe ndahageze ka mote cyane hano hantu. Turakora amagato, turakora ice cream. Bone sino bidondagwa umukeke wo bisanzwe uzabite ko ari byacu. Ni kuvuga ivyo dusangwe twongeyemo dukora ni byinshi cyane. Nuko ntoshobora kubidondagwa ngo ndabimare, ariko ico womenya coco ni restaurant VIP ihera mu gatondo igashitsa ku mugoroba. Kuvuga iyo restaurant VIP irigwa irakora kuba ikeneye, baba bavuye hanze, baba bari ndari mu hoteli, bose barashobora kuyikoresha. Ikindi no kubwira congewe ko
ni sale murayibona hariya hejuru. Yego. Mu kibanza ca kera twari dusangwe dufise amasare abiri yakira abantu 300. Ubu rero twongeye ko sale ishobora kwakira abandi bantu 300. Muca mwumva yuko dushobora kwakira inama zitatu icarimwe zigizwe n'abantu 900. Mwumva yuko turiko turatera imbere kandi ntituriko turatera imbere, twaramaze gutera imbere. Hanyuma rero muca mubona yuko iki kibanza cagutse, kandi iki kibanza nobabwira ko ari ikibanza VIP. Kugira winjire ngaha ntibisanzwe, sico kimwe na kiriya kibanza ca kera twari dufise. Iki kibanza ni VIP, kugira ucinjiremwo bariha uco bita droit d'entrée, no kuvuga uburenganzira bwo kwinjira. Mugabo ayo mafaranga uriha nta amafaranga avuna cane, n'amafaranga 200,000 gusa kugira umuntu yemererwe kwinjira, kugira ushobore kwinjira ngaha. Ivyo 200,000 rero urabikosoma, urabifungura. Ayo mafaranga umuntu arisha arongera akanayakonsoma, urabifungura abari ivyawe. Twase gusa abantu baza konona, abantu baza gusamarira ubusa, abantu baza kuderanja, gucokoza abandi cyangwa kuderanja abandi, niko bivuga. Mugabo mu gihe yarishifte 200,000 kugira yemererwe kwinjira ngaha, tuca tubona yuko ari umukiriye vy'ukuri aje gufata akantu, atari umuntu aje gusamara. Urabona ivyo gusamarira ngaha bibuze, urumva ko bavuga akayaga, wabuze yaje, urumva nko wabuze yaje akeneye ko baburira, arashobora kuza gusamara ngaha atacaje kutwinjiriza. Nico gituma twashizeho izo ngingo z'ibihumbi 200 kugira ngo ushobore kwinjira ngaha. Byumvikana neza, ariko ntaguciyemo gatoya. Kubijanye n'ivyo 200, umushitsi, umuntu yaraye muri hotel, nibo twita abashitsi. Umuntu yaraye muri hotel afise uburenganzira bwo kuza koga piscine kuri gusa, afise uburenganzira bwo guteramira muri kibanza kuri gusa. Urumva uwo n'umushitsi witeka, kandi ibi byose tubigira kubera ingenzi, mu kugira twakira ingenzi neza. Rero urumva ko nakabijya ko kwakira ingenzi neza, akanako nyene bakumve kabisa. Wirariye hano hantu, nubwo waraye hano bwasanzwe canke muri VIP, ubu ufise uburenganzira bwuzuye 100% yuko wizira hano ugafata ku mazi canke ugateramira hano hantu, wifatira ku kayaga. Byumvikana neza yuko uburyo mwaguye n'ahantu hateramira abantu benshi n'ibikorwa vyinshi. Ahantu nkaho umuntu kugira yiyumve neza birasaba umutekano. Mwamari yumviriye ku mutekano w'abakiriya cyangwa abashitsi bayo? Umutekano twebwe usanzwe ukwiye, nico kintu ca mbere twashize imbere kuva tugitangura ino nyubako ibikorwa vya hotel. Ngira ngo aho wacigira cari ku maportaye hose babonye yuko abasekirite bakwiye. Hariya hose portaye dufite amaportaye 4, ubwinjiriro 4. Mwabonye yuko hose hari abasekirite, ni kuvuga ngaha uri ngaha indani ubu umutekano wawe novuga ko ubukwiye. Mwabonye n'amagari ya za Nations Unies hajya ni menshi cyane, mwabonye hajya niho hari kabisa ari nyinshi. Ni kuvuga turafitaniye amasezerano, kuvuga Nations Unies, abakozi ba Nations Unies bose bagendeye Rumonge bararanga n'abashitsi bacu. Niyo mpamvu nazibonye ari nyinshi cyane. Murabizi nabo ko kugira ngo bashobore kwemera ikibanza ko bagize amaconsultants checking y'umutekano. Yego kabisa. Aho bari amasaha mwagenye yo kugurura piscine n'ayandi yo kuyifunga? Oya, piscine nta masaha twashizeho. Piscine novuga ko umuntu ayikeneye amasaha yose ayikenereye, haba saa 3 z'ijoro, haba saa 8 z'ijoro, ikora 24/24. Yego. Kuko ngaha musanga mu bidiko amatara adacika. Nta mpamvu yuko twovuga ngo dukora amasaha gushikaya. Umuntu amasaha yose ayikenereye arayironka. Yamara ikindi kintu abantu bomenya, nagaragaje gutoza nasanze mu Rumonge hano mu gisagara, uretse kumbure nk'ama beach wabona kuri Tanganyika, niyo piscine ya mbere yinjiye hano hantu. Nimutegekanya kwa mwotanga nk'akabonisi mukavuga nk'umunsi umwe ati abanyarumonge bahanamiye hano hantu mu gisagara baze nk'umunsi wose birirwe bariyogera batarisha, kugira kumbure mwagure na marketing, uretse zino ngenzi n'abashitsi n'aba hano bashikirwa byoroshe. Ico cimvukira canke c'abasangwa
kukirekura nivyo ariko kiba kigoye kugera kiba kigoye kugera nk'uwo munsi uvuze tuwutanze nibaza yuko umuntu atoronka naho nyo hozima kabisa hozima boshaba benshi urumva bumvise ngo muri bitronsa turugo bose bazi urumva ikintu kiri bukuzana ibibazo ukireka ariko bitavuze yuko natwe tubiyumvirako ariko nibi twakoze n'ivyabo batahure ko ari ivyabo no vuga nk'akarorero inyubako twashize ngaha nibaza yuko usanga ufise itongo iruhande yayo urumva risharigira agaciro gusumba yego urumva nico bituma mvuga nti ni vyabo nubwo icuvuze togikora biyumve ko ari vyabo hari umuntu aza nkano atatekekanije umwambaro bikaba ngombwa yuko yitiza wa hotel cyangwa usanga ukoresha aho muri piscine kino kintu mwamara ciyumviriye ku bakiriya banyu ego ico twaraciyumviriye turafise ico bita mayodobe sinzi mu rundi rurimi ubwene bacita mu Kirundi nibaza ko ari igikoresho bakoresha mu koga ngira ngo sinzi ubwene bavyita exactly nico ego ivyo twaravyumviriye murabona nibifasha abantu koga ko duko bisanzwe biri muri piscine ego twabikoze twavyiteguriye ego hari n'uturineti bamwe ngo bambara kugira ngo baveyo babona neza natwo nyene ego turahari twose ego wow ikibazo novuga c'amatsiko canke c'amakenga cegeranye n'ibyo nubwo atari cyane kugira kwa bino bintu biragoye cyane mbere nimboneka rimwe ni n'ibintu bidakunze gushikira bose kugira umuntu yitwe umumiliyonere cyangwa umumiliyaride kiba ari ikintu kinini cyane bwe bibonekana yuko mwabigeze ko ni zihe strategy umuntu yokora iki kugira azoje mu bantu bavuga ngo warabaye ku isi uratunga miliyoni 1,000 no kuvuga uwaba yamaze kwitwa umumiliyardere ego no kuvuga yuko tumenyereye urwaruka rwo Burundi turetse n'urwaruka turumva abakozi ba leta bariko baheruzi birukira hanze ariko novuga yuko kujya mu bibona birukira hanze siko kuronka ubuzima ikintu cyose ni bukebuke kandi mutahure yuko ashobora kuja hanze ugasanga bimwe agenda arondera ntavya arose ntihamuca usanga bamwe bagiye mu busuma kuko bagenda bashaka kubumba bimwe basiga mu Burundi bakifuza kubibumba mu mwanya muto nico gituma bamwe usanga bagize ibibazo vyo mu mutwe bagatubura abandi ukumva ati nabasuma rero kwico kibazo mbajije kugira ngo ushike kwibi tubona ibintu byose ni bukebuke kandi byose turetse no gukora murazi yuko mu Kirundi turavuga n'umugisha nawo n'umugisha nawo ugakora dukora dusenga urumva byose urateba ugashika uratangura bukebuke ugatinda ugashika sindi umuntu bigeze kubaza ati uwo guha amafaranga miliyoni 100 ubu nyene wokora iki kugira ngo ushobore gutera imbere wokora iki hariho abishati je no dandaza hari abishati je nayo nokora iki ariko uwashoboye gutsinda ico kibazo ko warakibagije yishuye ati je nokora umugambi w'igihe kirekire wa long time igihe kirekire no kuvuga nokora umugambi ndoshikako mu myaka 10 canke mu myaka 5 mugabo iyo myaka 5 iheze nkacamenya yuko ari ibintu bizobandanya no kubana kubuzukuruza arivyo vy'ibimona leta y'u Burundi iraduhimiriza ngo dutere amavoka no kuvuga gutera ivoka ari abantu bimvira ati gutera ivoka nzorindira imyaka 4 imyaka 3 4 5 ati mbona ibindi biko birinjiza amahera mugabo ujya muntu yatubitse wavubi akihangana ijya myaka 4 atanguye kwamura urumva yuko aca yaha igihe kirekire nico rero kigora abantu bagaca biruka hanze ngo bagiye kurondera ubuzima kugira ngo bimwe basigaha mu Burundi babibumbe mu mwanya muto ariko novuga yuko ibintu byose ugenda bukebuke hanyuma nakwa gukora na wa mwete mugishudukira ngaho gashusanga byose babishitseko kuko twese
nta wavutse azi ngo nzokora iki cyangwa ngo nzogishikako. Rero nk'abajene bariko baratwumviriza nobabwira ko atawo kwihebura, kuko natwebwe naho dufise ibi hariho abo twarukanye, hariho no kuvuga urungano rwacu. Si bose ntibabifise, bose ntibabifise. Rero urumva ntabaciriyemo abo batabifise nabo tuvuga ko bakozwe ko niki. Dufate umuntu atabifise yarakoze cyane, uno munsi akaba ataragera ku iterambere riboneka, uwo nawe yazize iki? Nikime nakubwira, iruhande yo gukora hariho n'umugisha. Ivyo bintu birajana, kandi urazi imigisha ntingana. N'umuvyeyi aravyara abana, akabavyara abahungu bose cyangwa baramahasa, umwe akavamo akaba umukinyi rurangiranwa, uwundi nawe atazi no gutera umupira. Ivyo nawe uvyumva yuko Imana arigendera vyikorera. Yego. Birumvikana cyane nyakubahwa, tubashimire cyane. Hanyuma twari kuryoherwa cyane namwe duhava tubabona mwambaye wa mwambaro mu gasanza amazi. Yego, muje ntavyiteguriye, nibaza yuko ikindi gihe mugarutse muzosanga ntavyiteguriye kabisa. Na cyane yuko amakuru dufise urumwe mu bantu bakuriye impande y'amazi, kandi ukakoga ushobora kuba ubizi. Ndabizi cyane, ubwo haciye imyaka myinshi cyane ku mbura udasanzwe. Ndabizi cyane, murazi umuntu akuriye kuri Tanganyika, yakuriye ku mazi, ivyo itegeza kuba ubizi. Tubashimire cyane ku kanya mwaduhaye. Murakoze namwe. Ndabakengurukire, nibaze ko mwabikunze. Karibu mu Rumonge, ahantu heza cyane nkuko muriko murabibona. Mwumvise yuko akabeyi biroroshe, mbe banatanga na bonus yo bamaze kwinjira, ukabandanya kwironkera ku vyiza. Noneho bafise na wifi guruka nk'umuravyo. Kaze namwe mubyibonere, subscribinga ibikorwa binagere kure cyane. Turabakunda cyane wherever you are. Ciao ciao. Dico Entertainment.